c'ugwaruka. Ikigo c'ugwaruka c'Imabayi benshi bita Centre pour Jeunes Mabayi cabateguriye umunsi mukuru w'akaranga, ni kuvuga journée culturelle mu kinofunofu. Uwo munsi mukuru ukazoba igenekerezo rya 20 kwezi kwa Nyandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Azoba ari n'akaryo ko kwerekana impano ziri mu gwaruka usanzwe kwitura ico kigo, eka mbere n'ibikorwa vya misi yose urwo gwaruka rusanzwe rukora. Uwo munsi mukuru w'akaranga uzotanguzwa n'ibikorwa vy'iterambere muco twise camp de travail bizomara iminsi 2 yo ku magenekerezo ya 18 na 19 ukwezi kwa Nyandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Bantu mwese mwa mu micungano y'ico kigo c'ugwaruka c'Imabayi, abana bato, ugwaruka, abapapa n'abamama, abasokuru n'abanyokuru, muratumiwe mwese kuza kuryohera ijisho kuko hazoca uwambaye. Uwo munsi mukuru ukaba uzokwitabwa n'abubahwa benshi cane. Hari ico mubaza mwotwakura kuri 69 134 954 canke kuri 69 429 993 canke kandi kuri 69 695 116. Izo nimero zose zikaba zifise na WhatsApp. Murahawe ikaze, tugire Centre pour Jeunes Mabayi. Hamwe twese dukora ikintu kimwe, ni happy every day. Tomorrow itangura today, amahoro ku bakuru n'abatoyi, abatama agacupa n'icayi, turi kumwe muhoro uramwa, agacupa kisomya, dusangire faya tuzimya, faya tuzimya. Egwa ndi kumwe n'abiwacu, tuyaga, naryoherwa ndi kumwe n'abiwacu, tuyaga kandi dusangira. Twese tube happy, twese tube happy, twese tube happy. Okay, twese tube happy, twese tube happy, twese tube happy. Okay. Mr. Balozi advice. Hamena masoja yero. Egwa ndi kumwe n'abiwacu, tuyaga, naryoherwa ndi kumwe n'abiwacu, tuyaga kandi dusangira.